Ishirahamwe ryaratunganije igiteramo mu gisagara ca Gitega, igiteramo citiriwe Ester Worship Map. Pierre Claver Nyandwi nyenimbono akaba ari nawe yatanguje iryo shirahamwe, aratubwira icyatumye batunganya ico gikorwa. Ni biri mu rurimi rw'icongereza kivuga ngo Salvation and Love Communication Ministry. Niho ko ari ministère iyo kwamamaza ubutumwa bufatiye ku gakiza n'urukundo. Narose ijwi rimbaza ngo kubera iki abantu badashaka kwakira gakiza. Harazi ubugira kabiri nje ndonka indirimbo y'Imana iri mu gitabo c'indirimbo ni y'amajana 354. Iyo ndirimbo ivuga ivy'urukundo. Ico kiringo kimaze kurengana hacaza irindi ijwi rimbaza mu congereza ngo why people don't love each other. Bivuga ngo ni kubera ko abantu badakundana. Niho havuye rero iryo jambo Salvation and Love Communication Ministry. Iyo uronse iyo uvuganye n'Imana ibigomba yuko hari icyo ukora. Rero niyumviriye no kora iki ko atashengero mfise ko atakintu mbona umenga no kora gituma gihuza abantu benshi nk'uko amashengero abikora. Igiteramo naco tugiye gukora no kugira ngo kibe muri ya ntumbero yo kuvuga ubutumwa no kugira abantu bashikire Imana bakire Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nigihamagariwe rero abantu bamwe bobo barakijijwe eka ko ariwo murimo tuzotegereza gukora. Nico gituma rero twafatikanije n'abaririmbyi basanzwe babizi ngaho Gitega, basanzwe bafise uburambe muri vyo muri gospel, kugira ngo dukorane ico gikorwa hanyuma turabe ko tworonka abakristo benshi kandi tuvufatane mu rukundo. Tubahamagariye rero n'abandi bose uko dushigikira wabona yuko ico gikorwa gifise akamaro bo dushigikira, kuko twifuza yuko ngaha muri Gitega abantu bamenye Imana kurusha. Nayo kubwa Innocent Yimbona umuyobozi wa Salocom avuga ko integuro y'ico gikorwa igeze kure, agahamagarira abene gihugu kwitabira ico giteramo narijya ukwinjira bizoba ku buntu. Integuro ni nziza cyane aho zigeze zimeze neza, ngerageje nko gushira ko ntuzenya ku bice kwijana, ndabona yuko zuba zigeze nko ku 90%. Navuga yuko ivyo bice 10% bisigaye na mafixation y'iki na kiriya, turizera yuko ibintu bizogenda neza. Ndasubiye gutumira abantu bose, umuntu wese ni warafise indi programme yarafise yo gufata, ndamuhaye kazi. Ndazi ko bazonezerwa, azozanana n'imiryango yabo, ndazi ko bazonezerwa cyane, hazoba hari ubwiza bw'Imana. Aya ntituzorihisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twabiherewe ubuntu tubitangira ubundi. Byose tubikora muri rwa rukundo rw'Imana. Rwa rukundo rw'Imana rwo rutuma hashobora gusohoka uburyo butandukanye kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu urukundo rw'Imana rwatitutse muri bo kugira ngo rugaruke, abatakaje ivyizigiro babigarukane. Nico cyasunikiye kumva twokora iki kintu cyose kugira ngo abantu bose ubutumwa bwiza bubashikire kandi bumve n'urukundo rw'Imana. Mwomenya ko ico giteramo kizoremeshwa n'umuvuga butumwa hamwe n'abaririmbyi mpimbazamana batandukanye, gitegekanijwe ku munsi mukuru wa Pasika igenekerezo rya 5 ndamukiza uyu mwaka kuva isaha 10 z'umuhingamo gushika isaha 3 z'ijoro, kikazobera hagati mu gisagara ca Gitega ku kibuga c'umupira wa basket.